basigaye basenga Imana, barasenga bagasaba imigisha Imana ikayibaha. Ariko bamaze kuyironka barahindukira bagasenga basabira inabi abandi batararonka. Bati Mana jewe ko wamaye uriya n'umwanzi wanje, sinkeneye ko yoba nkanje. Mbega mwibaza kw'Imana musenga harayiwaniye namwe, amasengesho nk'ay'Imana ntiyagira muze mumenya. Sabira ineza mugenzi wawe kuko ejo ushobora kuba nkawe, ukagaruka usenga uwo wimye. Ayo kandi uvuga barakunda Imana akanga mugenzi we, uwo n'umubeshi ukuri ni kuri muri we namba. Sabira ineza mugenzi wawe kuko ejo ushobora kuba nkawe, ukagaruka usenga uwo wimye. Ayo kandi uvuga barakunda Imana akanga mugenzi we, uwo n'umubeshi ukuri ni kuri muri we namba. Abantu benshi basigaye bahindutse nk'ibikoko, baraza mu rusengero ukabona yuko ari abakirisu, ariko imitima yabo ikaba yuzuye umurwango gusa. Burya wiyumva gute iyo uri imbere y'Imana ugasaba kugirirwa neza kandi nawe utangira neza? Uhereye uyu munsi mugenzi tanga urusabira abandi byiza, urwango n'inzigo bikuvanwemo mu izina rya Yesu. Sabira ineza mugenzi wawe kuko ejo ushobora kuba nkawe, ukagaruka usenga uwo wimye. Ayo kandi uvuga barakunda Imana akanga mugenzi we, uwo n'umubeshi ukuri ni kuri muri we namba. Sabira ineza mugenzi wawe kuko ejo ushobora kuba nkawe, ukagaruka usenga uwo wimye. Ayo kandi uvuga barakunda Imana akanga mugenzi we, uwo n'umubeshi ukuri ni kuri muri we namba. Sabira ineza mugenzi wawe kuko ejo ushobora kuba nkawe, ukagaruka usenga uwo wimye.